iyi nyishu ifata buri muntu wese, niba uri umuroma, niba uri umwisilamu, niba uri umujehova witness canke icyana cya Yehova, niba uri umusabato, niba uri umuntu yitondera isabato canke avuga ko yitondera isabato by'ukuri, icyo kibazo kiragufata. Bakunzi, turabaramukije canke mwiriwe bivanye naho umuntu wese aherereye. Uyu munsi ndi mu nzira njya ku kazi, ariko numvisemwo gusangira ijambo rito namwe. Sinza gusoma Bibiliya kuko turatwaza, ariko ndaza kugerageza kuvuga amajambo ari mu mutwe wanje. Ijambo tukurabira hamwe rivuga ngo mbega tuzokoranira imbere y'intebe ya data. Mbega tuzokoranira imbere y'intebe ya data. Iyi ni indirimbo dukunda kuririmba cyane, mu wese wese ariko aranyumva iyi ndirimbo niza kuba uyizi, ngo mbega tuzokoranira uruzi rukayangana ruca mw'ijuru hagati imbere y'intebe y'umwami. Urazi ko arazi kugenda egome turemwe ngo ego tuzokoranirayo, egome tuzobonana turi ku ruzi rw'ubugingo, ego tuzobonana n'abera imbere y'intebe y'umwami. Indirimbo iryoshe kumva kandi indirimbo igushira mu mwuka, n'indirimbo itwemeza ko by'ukuri tuzokoranira kuri uwo mugwa wera ukayangana ku ruzi rw'ubugingo. Ariko by'ukuri twibaze, mbega mu gihe kwa data ni kwa nyogosenge? Mbega mu gihe kwa data ni kwa nyokuru? Mvise nyokuru ari hano w'abana banje, abana banje bagiye kumutemberera, barisanzura bakora ibyo bagomba, mbese bakijya no mu cyumba iwe, kubera ko ni kwa nyokuru wabo cyane yinakuru wabo, ni kwa yinakuru wabo, arabakunda. Ariko nagira mwibutse yuko si buri mwana wese yinjira mu byumba byo mu nzu iwe kuko abuzukuru biwe babikora. Kubera iki? Arabazi, azi iyo bamuka, azi n'abari. Ariko mu kwa data reka nkubwire uko hagereranye. Uko ubona namba uniform y'akazi bisigura yuko ugiye gutora umuzi kanaka cyangwa ibintu kanaka. Ariko aho ngiye sinza gupfa kwinjira mu byo kuko amakampani nkora nayo ni amakampani akora ibyo bita air transportation, ibyo gutwara ibintu mu ndege. Bisaba yuko wese yinjira muri iyo kampani ugiyemo aba azwi n'uwo ariwo, afise ikimuranga, afise n'ivyo ashobora kwerekana yuko umuntu ari umuntu azwi canke azwi yuko ahava agenda kuri iyo kampani. Twisungiye amajambo make cyane rero avuga mu gitabo ca Matayo igice c'indwi, avuga ngo abamwe bose ngo mwami mwami sibo bazokwinjira mu bwami bwa data kiretse. Wumva ijambo ngo kiretse. Ijambo kiretse ijambo rikomeye cyane, ngo kiretse gukora ivyo data wo mw'ijuru agira nte agomba. Ugomba kumenya ibyo data wo mw'ijuru agomba. Mu gitabo c'abaroma avuga yuko ibyo atagomba ari ukwitondera ibyagezwe nawe. Haleluya. Ariko kandi inyuma gato mu gitabo ca Matayo 19:6 aho tubona ikibazo gikomeye, ikibazo gisa n'indirimbo yacu ngo mbega tuzokoranira ku ruzi rukayangana, nk'uko nawo umusore yaje ku irembo yishobora avuga ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntashaka kwari nagize nke ntamujanye. Uyu musore nawe yagiye ku irembo aradodora, arabaza ati mbega yamushike mu bwami bwa data nkora iki? Inyishu Yeshuwa yamwishuye ihura cyane ariko tuje kubona mu gitabo c'abaroma. Yeshuwa yamwishuye ngo nimba ugomba kuja mu bwami bw'umwijuru no witondere ibyagezwe na data. Iyi nyishu ifata buri muntu wese, niba uri umuroma, niba uri umwisilamu,
niba uri Jehova Witness canke utabona ca Yehova, niba uri umusabato, niba uri umuntu yitondera isabato canke avuga ko yitondera isabato by'ukuri, icyo kibazo kiragufata. Abandi nabo ngo turakunda umucunguzi wacu, umuremyi wacu, ariko Bibiliya ifise ikivuga ku bantu nk'abo. Navuze ngo tuca Yohana 14:15 ngo nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe ivyanje. Usimbiye ku murongo waho wa 21 haravuga ngo uwemera amategeko yanje akayakurikiza uwo niwe ankunda, ngo kandi unkunda azokundwa na data, ngo nanjye nzomukunda, ngo kandi nzogira nte nzomwiyereka. None ni gute dukunda uwo mukunzi wacu tuvuga ko tumukunda? Avuze ngo nimba tumukunda twitondera ibyagezwe vyiwe, kandi ngo twabikora gutyo tukavyemera ko by'ukuri byose bibaho, amza tubaye abakunzi biwe. Mbega ibyagezwe na data nibihe? Kenshi na kenshi tuvuga ubutumwa dusanga twagiye mu mategeko ya data. Mbega bishika gute? Ahubwo mvuge nti ijambo ry'Imana ni igitabo cy'amategeko, nkuko ibitabo 5 vya mbere vya Mose ngo byitwa ngo ibitabo by'amategeko, Bibiliya nayo yisunze ibitabo 5 vya Mose, kuko turabona kahise kubu n'akazoza. None mutego y'Uwiteka ntayahe? Buri muntu wese arayazi. Mwembaje ati mbega tunukaniro ri hehe y'umuntu asenga Sunday no senga ku isabato? Navuga nti bose bashobora kuba bagwa mu ikosa rimwe ryo kutondera icyagezwe kanaka bagaheba kimwe. Ariko mwene data mukure yuko ukwizera kubura kuba gushingiye ku byagezwe, kandi gatuma umuntu aba wera canke wejejwe mvanye nuko yitondeye ibyagezwe by'Uhoraho. Birivuga ngo Abraham yitondeye iby'Uhoraho agirane abiharwa ko kugororoka. So ibyagezwe kandi ku gitabo ca Yakobo igice cyaho ca 2 here ku murongo wa 10 havuga yuko tuzocigwa ibyagezwe, tuzocigwa urubanza hisunzwe ibyagezwe. Sivyo gusa, biravuga ngo uvuga ngo wavuze ngo ntugasambane, yavuze ngo ntukice. Isigura yuko ibyagezwe 10 by'Uhoraho biri imbere yacu ngo biturongore, bituganze. Ni ikirangamuntu, ni ikiranganzira gituma ushobora kwinjira, gituma ushobora gushika mu rugo indani mu kigo cy'ikampani kanaka, cyangwa gushika mu kigo cyo mw'ijuru, ngo tubone kuvyumva muri ya ndirimbo n'amajambo tumaze kumva. None mwene data umva uzokwire gusiki kuri wa munsi ko mbona ubutumwa buvugwa hirya no hino, bamwe bakatwanga ngo tuvuga iby'amategeko. Yego bashaka yuko uyu munsi hariho ico naniwe naco, ariko ngwane ngo mve mu bwiza nja mu bundi, canke ngwana ngo mve mu kibi nja hehe mu bwiza, kugira ngo nitondere ibyagezwe by'Uwiteka. Ndagwana cyane kugira ngo nshobore gutera intambwe imbere. Iyo unyigishije ikintu nzokucumbiriza, kandi nzomya yuko ari utagomba kubona ngire nige, hamufata umwanya nige ijambo rya Musumba byose, hama ninabona nsinzwe mfate umwanzuro. Ariko uyu munsi dutinya amaso y'abantu kuruta urutinya amaso y'Uwiteka. Mugenzi, urakoze kuvuga rino jambo, harimo ubwamo kushobora n'igari, ariko niyumvisemo kuvuga rino jambo ndi jenyene. Urabye nta muntu kumwe hano ndumwe, I'm just me here, okay? Ariko Uwiteka ahabwa icubahiro ku jambo. Murakoze, mugire ibihe cyane muri zo murereye. Bye bye.